munsi ucatirwa ugisezeho minutes ariko ugiheza kwatirwa indoto zawe zari izihe waciye wimvira iki umutima wawe kinyene ugiye kuba muri urwo rugendo rw'umusaserodoti? narize akanyamuneza kenshi cyane kenshi wengene Imana ntoye. Patiri Deo turagukengurukiye cyane gose. À cette époque byari bigoye kubona umwana w'i Bujumbura dosirwa wo mu Ngagara ngo abaye umupatiri. Tuvugisha ukuri kusobera make. Abakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu twese, ukwemera kuvyara ubuzima, amahoro y'Imana abane namwe. Kuri uyu wa gatandatu heze itariki 4 z'ukwezi kw'indwi, umusaserodoti w'umukama Deo Ndayishimiye yararamukanye urubanza rw'iteka muri Sikristare ya Nyabiraba. Byatanguwe ivyo birori n'inkuka ya misa nk'uko mwavyiboneye mu biganiro twacishije hano kuri Axia Vibes TV. Inyuma y'inkuka ya misa ihimbaye cane haciye hakurikira agatutu, aho mu majambo yashikirijwe muri ako gatutu nyakubahwa Patiri Deo Ndayishimiye yaragerageje gushimira abantu bose bamufashije mu nteguro y'urwo rubanza, bakongera bakahashika bagasangira akanyamuneza, yongera ashimira komite yiwe ko atako itagize kugira ngo urubanza rugende neza, ndetse n'inshuti n'abagenzi biwe bose. Abagiye barafata amajambo bose barashinze intahe bashikiriza yuko umuhamagaro wa Patiri Deo Ndayishimiye wo kwihebera Imana yawukuye mu muryango nk'uko abo barukanye bagiye mama yaridoga cyane, yaravuga ati jewe ko ntashoboye kubandanya ariko none mubi wanje hazoboneka uja kwihebera Imana. Jewe nari nkamubwira nti kuko turamukunda cyane, twamuhunga hafi cyane, nkamubwira nti jewe rero mama urabizi zoba furera bavuga ko mufurera nabo nyene apre xita aca barongoza. Hanyuma hageze kuri patiri bagaca mubwira ati mama jewe nzoba patiri. None rero dukomere Imana amashyi menshi naciye ngata mwabonaga mu gisohoka ku banyekorose none ndabashimiye cyane by'umwihariko nk'umuryango, ndakunda bashimira cyane. Rero ndabaraba ingene mungana, n'abasuku b'umukama ingene bangana, basidukanye n'iyonka, numva njyewe cyane, numva mpimbahawe. Kuri abo ndi turashyigikiwe turimo. Dusubire dukomere amashyi Imana. Deo nibuka yuko nabanje iwabo nkaguma kwibarabara kuri 13 munsi y'umukamenge, mama we akampamagara kubera ko guma ngaho, ubwo bamukamvamo nkagenda akatugaburira tugasangira n'abana biwe. Abavyeyi barakera Mungu we Imana ibahezagire. Sico kimwe n'ubu bahishije bahamagara abana babo gusa. Mugabo abavyeyi ndabiraje kuri baba wa Deo batereka ubusiniyaga bw'umuceri n'isombe tugasangira z'amapapayi. Mugabo yasha aho yabesha twabwire ko muzungu shamba ajya kuri shamba publique kandi nawe yaturabira tugira imyembe n'amapera, ivyo ni vy'ubwana. Mugabo rero kurya babivuze kuba umupatiri Deo arafise ababivoma, arafise une reference, n'umuvyeyi wiwe. Ego Karoli yavuze yuko yifuza ko umufurera ariko intera agamije yashaka. Mugabo Patiri Deo turagukengurukiye cane gose. À cette époque byari bigoye kubona umwana w'i Bujumbura dosirwa wo mu Ngagara ngo abaye umupatiri. Tuvugisha ukuri kusobera make. Nukuri ni iteka ridasanzwe kuri twebwe. Deo wari ufise ingabirano nyinshi, washobora gukina football, karonka amaballon d'or, washobora kuvuza gitari,
ukaba umuntu serere washobora mugabo wahise gukorera Imana ureka ivy'isi twe twagiyemo tutebafize ivyubahiro le confort uremera witariza Imana kubwiye iguhamagaye uricisha bugufi uja kwikorera wikorera umusaraba abatabizi ko ari 25 ans de sacerdoce mugabo vy'ukuri ni 25 ans aussi de baptême wabatije abana benshi ni 25 ans de mariage wahezagiye ingo nyinshi ni 25 ans y'abantu babuze iwabo washigikiye ukaza kubasomera imisa ni 25 ans y'abantu bari mu magorwa wababaye hafi ni 25 ans yo kwihebera Imana ni 25 ans de prière ni 25 ans surtout de sacerdoce niba gukomera amashyi wahisemo neza iyo nzira wafashe mérite de le respect iyo nzira wafashe mérite l'admiration waduteye iteka abantu bavuye i Bujumbura abantu bagukunda n'abasomye mu maso mba ndabasoma mu maso umwe wese sare yose ntibaje kunywa ntibaje gufeta baje kubw'urukundo rwawe Nihari nazo Imana Data Mana Mwana Mana Mutima Mweranda Nimora Mukama Imana mushobora vyose Data na Mwana na Mutima Mweranda nibahezagire. Amen. Inyuma y'urubanza Axia Vibes TV yarashoboye kuganiriza Patiri Deo Ndayishimiye kugira ngo atugaragarize akanyamuneza yabayemwo muri uno munsi wiwe uhimbaye. None Pati kuba tamuzi Patiri Deo Ndayishimiye uriya umupatiri no wa Ecclesia yose televiziyo ya Axia Vibes TV irabwa n'abana b'Ecclesia bari mu mihingo itandukanye. None Pati mwotubwira muri make Patiri Deo Ndayishimiye uwariwe ninde mukagerageza kutwidondora. Murakoze kuri icyo kibazo. Patiri Deo asanzwe umuntu yavukiye mu muryango w'abana bane. Muri abo bana bane hariho batatu bakiriho umwe yaritavye Umuremyi. Nkaba nakuriye mu Gisagara navukiye mu Ngagara narize amashuri mu Ngagara nyene kati ya gatatu kati ya kane yayisumbuye yagize kuri lycée du Saint-Esprit mejeje nonaca saba kuja kwibera Imana ko narumva muri James mu mpagaro kuja kwibera Imana rero maze imyaka 25 ndi muri iryo banga ego majambo make novuga Padiri Deo n'uyu navuze menshi. Ego cyane Pati murakoze kuri uwo mwidondoro wanyu tuzogaruka ikindi gihe kubagendera mutubwira mutuganirira ubutumwa mwagiye murarangura ivyaborohera ivyabagumiye mugo no musituri mu kanyamuneza kisabukuru y'imyaka 25. None Pati wa munsi ucakirwa ugisezeho minutes ariko ugiheza kwakirwa indoto zawe zari izihe waciye wimvira iki umutima wawe kinyene ugiye kuba muri urwo rugendo rw'umusaserodoti. Narize akanyamuneza kenshi cyane kenshi wengene Imana ntoye ikankura mu buzima naje sinavyibaza je naratamba imiziki je narakina amateatre cyane nararirimba indirimbo no muri televiziyo y'u Burundi barakunda kuzerekana emwe naje ndiko ndiraba
sinawe uri gituma nabaye patiri mugabo icyo gihe maze kwatigwa navuze ni bwa bundi birakunze mukama ntaca kugira ubusa icyo bikenewe gusa nuko ndamugamburukira nkaja mu butuma akantuma no gutuma nabubayemwo shikara imyaka 25 ego ndi muri bo ego cyane uno musi mwirirwanye akanyamuneza k'isabukuru y'imyaka 25 muri abasaseridoti ibyo aribyo byose muri urwo rugendo murafise ibintu bitari bike mwongengurukira umukama none bikeya mwumva mwokengurukira ku mukama bikeya utubwire n'ingene wiyumva kuri uyu munsi uriko uragira isabukuru yawe y'imyaka 25 emwe ibyo unsavye ivyo kibazo mbagije ni ubuntu n'urukundo n'ikigongo cy'Imana gusa kukugira muri iyo myaka nta na kimwe nagize ku bubasha bw'iwanje kandi samaje mu ndiko ndavuga narakoze byinshi mugabo hari igihe najya wasanga mera nk'umuntu yambarira Imana ugasanga amayerere y'uwanje ugasanga sindangwa icyo ndetse gukora mugabo ahanini cyane imyaka 25 ndiko ndatangarira gose ubuntu urukundo n'ikigongo cy'Imana niyo yatumye ishobora gushikana n'iyo myaka ego cyane murakoze pati kazoza tugahabwa n'Imana imyaka 25 nka twebwe tuba twubatse urugo baba batanguye kuvuga ati yashitse urugo kandi namwebwe mwubatse urugo kubera mwubatse muri ekleziya none avec l'expérience mwagize muri iyi myaka 25 mwotuganirira ngena muri ko muraprojecta iyindi mugiye gutangura inyuma y'iyo 25 ngena mugiye kurushirizaho urakoze kuri icyo kibazo ikinini ndiko ndashira imbere cyane nashize imbere kuva no munsi nuko muri iyi misi imyaka sigaje nguma saba Imana impinema yo kwama nkunda ubuzima Imana yandunguje mfe ndi umusaseridoti que je continue à aimer la vie que j'ai embrassée et que je continue à embrasser la vie que j'ai aimée ngicyo cyumviro gikuru cyane jewe mfise nzopfe ndi umusaseridoti amen ndabibifurije nanje muzopfe muri abasaseridoti hariho abaduciriye agace baratubwira ko igihe mwatigwa mwatambye ikizuru muratamba neza mwarabatambye nyene babere kandi mwebwe murahejeje kuvyivugira muti jewe ukuntu natamba umuziki ukuntu nagira ibintu ntawari yiteze ko nzoba umusaseridoti none pati agace mwocira abana buno munsi aba bana cyane cyane abo mu gisagara bagira bati jewe sinoja kwihebera Imana kubera ndi umunyagisagara canke uwaruguru nawe akavuga ati kubera ndi ntisindabibereye nuvumengo umuhamagaro ntiwonshikira canke aba bana bariko barukuru munsi bakavuga bati ntavye kuja kwihebera Imana urumva ko namwe mwabishoboye no musi muri ko muhimbaza imyaka 25 none akajambo mwobabwira nakaye icyambere nuko gukunda gusenga kuba kuri ino si ukaba udasenga hari icyo uba wibagiye ko Yesu yaraje kubana natwe amaze gushika tuza kuyaga nawe ubu rero yakwasubiye kwa se wiwe tukora mutima murenda mutima ntaboneka mugabo icyo kugira ubwo bugenzi bukomere ajya mu gisabisho rero ni muri icyo gisabisho uko badana usenga uza wumva buhoro buhoro ijwi ry'umukama ikumvisha yuko igukeneye rero udasenga biragoye kugira wumve ijwi ry'Imana basabe rero mu gusozera kengurukire abantu babaje mu mutima hama mwongere mwifurize n'isabukuru nziza abandi bazoba bari muri uru rugendo rwanyu kubera iki kenshi bari gisarura rero nibaza ko amasabukuru menshi baba bayafise muri rinoci mwongere mukengurukire n'ababafashije kugira ngo mugende muri uru rugendo rwanyu rwose mbaje ikibazo cyiza cyane kuko abangeze si Imana gusa yarafanye umwana yaciye no ku bantu barankundisha n'iribanga kubera ubukristo bwabo hari abo tusanzwe usanga mu muryango abagenzi abo tutazinanye ko gusa bakunda Imana bagakunda n'umuntu yemeye kuca muri iyo nzira kwebera Imana ni benshi cyane sinabadandagunda baheze mugabo muri rusange ndashimiye abo bose bashoye kumba hafi kugira bamfashe gutwara ubusaseridoti bw'iwanje kubwikorera kandi rero gushika n'ubu bakibandanya Imana ibamezagire cyane harimo abasaseridoti harimo abakristo basanzwe ni benshi cyane Imana ibamezagire gose hama najewe kabisa ndabemere yuko nzokwama ndabasabira igihe cyose mu buzima bwanje turabifurije kuguma mugerageza
tubaha n'intasho za mutoyi wanyu Patiri Inyasi Inyasi mutoyi wa ndamukunda cyane emwe ndamuramukije kabisa yego cyane yadutumye ngo tubatashe cyane ngo mugire umunsi mukuru mwiza ngo baguma baca mu makanda yayo Inyasi n'umutoyi wanje no kuri Saint Esprit inyuma yanje kandi kikabitora cyane ku ishuri Inyasi kandi yari très intelligent niba très intelligent muze kumundamukiriza na mwebwe yego murakoze Imana bameze amen namwe murakoze cyane Patiri sawa